twatanguye turi abantu turi hirya no hino tuva kure na kure hanyuma turiyorganiza turavuga tuti kameme reka tuje hamwe turaba ingene tuyumvira umwuga twakorera hamwe cha dukora umwuga wo guhingura ibintu mu mahembe y'inka. Je nagiye kuri internet ndabona utuntu n'utuntu hamwe unariyumvira ati eske umuntu yoje hamwe n'abandi tugakora ibi n'ibi tukashira uburyo hamwe tugakora ibi n'ibi nk'ivyo ukunda. Tumaze gushira ivyo vyumviro hamwe niyo haza rero abandi baradufata mu mugongo. Burya n'umuntu agufasha haraho we umuntu yigejeje wenyene ubwiwe. Twatanguye turi abantu 15 ariko inyuma yaho tumaze kubona ko akazi kabaye kenshi duca turongeramwe abandi ubu twese hamwe turi 28. Uno munsi turakora amasiyete amasahani avuye mu ihembe y'inka, turakora ama decoration, turakora ama impeta, mabage, turakora ama brasserie, turakora ama souvenir yo kuri table, turakora ibintu byo gushariza mu nzu, turakora amasahani mato na manini n'utuntu tw'amahereni y'amabandikano ku badamu n'amaherena y'abatoboye n'ibindi byinshi bitandukanye. Kundi turagira evaluation y'ivyo tuba twakoze, hanyuma tugize evaluation tukaraba ni pourcentage zingahe umuntu yoja kundi. Kubera tugira dusumbasumbanya n'ubumenyi urashobora gusanga muto afise nko kuri 15,000, hari wundi usanga afise 80,000. Bivana n'inishaka umuntu wese ashizemo mu gukora. Ubwo dushaka ko n'imiburi koperative yacu tuyagura irenge intara ya Kayanza, cyane muri vision nini cyane dufise nikubishira muri EAS. EAS kabimenya iyindi vision nuko tugwiza abakozi tugashika nko kuri 50. Aho ugwaruka ruvuga yuko ngo nta kazi gahari, nibaza ko ari kwihenda. Ubuzi buriho ni bwinshi cyane, nuvuga rero ugwaruka akazi ni kenshi cyane kariho, ahubwo habuze ishaka yo kuvuga ngo bakorane baje hamwe bagirana ivyumviro hama bace bashira mu ngiro bya vyiyumviro batoa.